Ndabaramukije cyane abakunzi ba Ale Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza kandi mukomeye mwishimana. Mbanza kubaza ko mukomeye kugira amenye ko mukomeye. Iyo mukomeye natwe tuba dukomeye, iyo meze neza natwe tumeze neza, kuko systeme ni yayindi ata abantu nta buzima. Niyo mpamvu mbanza nkababaza ko umeze neza kugira ngo dukorane tumeze twese neza. Abo bitameze neza nabo mukomeze kwihangana, kuko bitameze neza no munsi hari Imana ibihindura ejo bikaba bimeze neza. Ntukihebure rero aho uri hose, abagwaye abafise ibibazo bitandukanye mukomeze kubana hafi n'Imana mu busabane kugira ngo ibintu bishikare guhindagurika biciye mu buryo butandukanye. Rero hari abantu banditse muri commentaire mu kiganiro giheze cya siporo, mbanze ndabasaba imbabazi mvuye muri siporo. Rero niyo mpamvu aha nacimvuga ati reka ndabahe amakuru ashushe kumbura yabagiye atandukanye kugira ngo tumenye uko dushobora kuyobora imibiri yacu twebwe twenyine tuyitegeka, kuko uku kugwara kwacu hari gihe twebwe nyine tubifasha dufasha ingwara kugira ati dufashe. Nimwe ntumbero rero hari umuntu yabajije ikibazo mu kiganiro giheze cya siporo narekuye dimanche, aho yabajije ikibazo ati none siporo nta nkurikizi zibi ifite. Ibyo rero tuzobigarukako, ntibaze commentaire yose nayibonye. Tuzobereka akamaro ka siporo, tubereke n'uburyo siporo ushobora kuyikora kugira ngo bigire ico bigufashije, kuko ushobora kubikora ukabikora nabi bikakwicira ubuzima kubera ko uri kubikora mu buryo butari bwo. Rero tubandanije ikiganiro ca siporo, kumbure tuzokigaruka ko mu nyuma. Ubu rero tugomba kubabwira ikintu bitwa amategeko 8 y'ubuzima. Rero ubu buzima babugoye kandi nabwo nyine bafise amategeko, bisaba ko amategeko tuyagendera. Rero amategeko tuyagendeye bigenda neza, kandi mu bisanzwe mu mugambi w'Imana ibintu byo kugwara ntivyari kubaho, ariko tuza gusanga twebwe nyene ari twe twikwegeye ibintu by'ubugwayi babigiye bitandukanye. Gufata umwanya twige ko ibi bintu uburyo twobitorera inyishu, ugaca usanga turiko tubifasha kuza kutwataka. Nimwe ntumbero rero uno munsi turavuga ikintu kimwe mu bintu 8 mu mategeko y'ubuzima: ingaburo nziza. Twenyine turiyahura mu bisanzwe bijanye no gufungura nabi. Benshi bakunda kuvuga ati gute umuntu yofungura neza kandi ari umukene. Oya, hari ifunguro nziza ihwanye n'umuntu nk'ubwo buto bwiwe. Ntabwo bice bisigura ko ucuguri ibintu byinshi kandi ata amafaranga ufise. Ayo mafaranga nyene ufise Imana yaguhaye iragufasha kugira ngo ivyo bintu bije kujana n'ingaburo yawe n'ivyo kurya vyawe vyiza bikubereye. Nimwe ntumbero rero tuzoguma tuvugana ku munsi turayaga ingingo imwe, kuko ikiganiro kizokurikira tuzoraba mbe umuntu afungura neza gute. Ico kiganiro rero hazoza umuhinga ajejwe ibintu byo gufungura. Kubera ko je ibintu byo gufungura sindi umuhinga cyane, ariko nshaka mumve ko ico kintu tuzogicisha kugira ngo tube tsiagatumvikana kandi tubiyobora neza, kugira ngo na cyane ibintu bishikare bigenda neza. Rero shimira abantu bose bahitamo kudukurikirana, shimira abantu bose bafata kanya. Umwe mwese mwahisemo kukurikirana Ale Burundi, turabakunda cyane. Niyo mpamvu tubageza ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo mushikare kuba mumeze neza, mushikare kuba mutiramye muhira mudukurikirana bigiye bitandukanye. Rero mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro. Dushimira abantu bari mu Burundi, dushimira abantu bari hanze y'igihugu, bari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu, aba diaspora mwese mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro. Aho muri hose mubahengera tusubira mu kiganiro gikurikira. Big up sana.